woshobora kumbaza uti kubera iki gushira mu ngiro ijambo ry'Imana ari ngombwa? Inyishu iri mu ijambo ry'Imana. Turashobora kuyiraba muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22 havuga ngo, kandi mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Kumva ijambo ry'Imana gusa bituma ukwizera kudakura, kandi bituma ubuzima buguma uko buri, ntibuhinduka. Kandi umukristo abaho adafise intsinzi, arageragezwa akaneshwa, akabura kwihangana, ikigeragezo cyose kize kiramutsinda, kubera arumva ijambo ry'Imana ariko ntarishira mu ngiro. Rero ntitube abantu bumva gusa iby'iryo jambo, ariko tube ababikora. Kubereka ibituma abantu benshi badashira mu ngiro ijambo ry'Imana. Icya mbere ni ubwoba bw'ivyo abantu bavuga canke ivyo bovuga, kubera basanzwe bazi ivyo abantu basanzwe bavuga ku bantu barishira mu ngiro canke ku bantu bakijijwe neza. Umuntu agaca yiyumvira ati abagenzi banje bongaya, sinosubira kwemerwa mu kibano, sinosubira kwemerwa mu bagenzi, sinosubira kuronka izi nyungu n'izi, ibi n'ibi sinosubira kubironka. Rero abantu benshi barafise ubwoba bw'ivyo bavugako, bigatuma badashira mu ngiro ijambo ry'Imana. Ariko abameze batyo ndabakebuye, kuko Yesu yavuze ngo muzoba muhiriwe nibabavuma bakabahama babahoye izina ryanje. Kigira kabiri kibuza abantu gushira mu ngiro ijambo ry'Imana ni ingeso za kera zitapfuye zibakurikirana. Mu yindi mvugo no kwipfuza kuri mu mibiri yabo kubakurikirana, kumwe twitwa akamere. Kamere yitapfuye, umuntu agumana rya jambo rivuga riti ndipfuza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Rero umuntu akwiye kuba mushasha. Agakiza katubwira ngo iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ibya kera biba biheze, byose biba bikitse bisha. Ibya kera birahera ngo biba bihise, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iyi ngeso za kera zitapfuye birimwo mu bintu bituma wipfuza gukora ibyiza, gukora ibyo ijambo ry'Imana rikubwiye, kubishira mu ngiro ariko ntibikunde. Ikintu kigira gatatu, kubura ukwihangana. Gushira mu ngiro ijambo ry'Imana bisaba kwihangana, kubera ijambo ry'Imana rirashobora kukubwira ati kora iciza iki n'iki n'iki. Birasaba ko uca wihangana ukagikora uko nyene ijambo ry'Imana rikubwiye, utagabanuye, udakuyeko na kimwe. Hariho ibintu byinshi tuzi muri twebwe yuko ari icyaha, ariko ugasanga umuntu yama ico cyaha gikora. Kubera iki? Kubera kubura kwihangana. Nta kwihangana umuntu afise, asanga icyaha cyamutegetse canke kudakora ico kintu bikamutegeka. Rero umuntu akwiye kugira ukwihangana kugera kure kugira ngo akore icyo ijambo ry'Imana rimubwira. Ngaha anoshobora gutanga impanuro. Abakristo benshi barumva ijambo ry'Imana, ariko ntibarishira mu ngiro pe. Kurishira mu ngiro egare guhinduka. Guhinduka navyo bisaba igihe, bisaba kwihangana, bisaba kwihimana. Ijambo ry'Imana ntirishobora kuguhindura utarishira mu ngiro, kandi kugira rigire icyo rikumariye riguhindure ntibishobora kuguhindura mu munsi umwe. Birasaba igihe, bigasaba kwihangana. Rero ukihangana kurishira, ukihangana ati ibi bintu ntegerezwa kubikora, ntegerezwa kurishira mu ngiro, ntegerezwa gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, sinshobora gucisha iburyo canke ibubamfu. Rero muri uko kwihangana harimo ikintu cyo kwihimana ati jewe biguma canke vyoroha ndi uw'Imana, ndi uwa Yesu. Naho nosonza, naho no kwambara ubusa, naho vyogenda gute, naho abantu bonyanka, jewe ndi uwa Yesu, ntegerezwa gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Wa muririmbyi muri kantike 108 yavuze ati jewe ndi umukristo naho igihugu cose contwenga. Ngiye kubereka intambuko zo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Intambuko ya mbere ni kurimenya. Birumvikana ntiwoshobora gushira mu ngiro icyo utazi. Ubanza kurimenya, murimenya ukaryitondera. Intambuko igira kabiri ni kumenya mu bwenge bwawe ati
ijambo ry'Imana rimbwiye iki? Ibi bintu nsomye bivuze iki ku buzima bwanje? Ngende gute? Nifate gute? Mvuge gute? Maze kumenya ico bigusabye mu buzima bwawe, niho haca haza intambuko igira gatatu yo gusenga usaba inkomezi. Kubera ijambo ry'Imana kurishira mu ngiro bisaba inkomezi, birakwiye kusenga. Ico kintu ijambo ry'Imana rikubwiye, ico kintu wamenye ko utegerezwa gushira mu ngiro, saba inkomezi Imana. Intambuko igira kane ni ugufata ingingo ntabanduka. Abantu benshi barumva ijambo ry'Imana ariko kubera batigeze bafata ingingo yitwa ntabanduka, ishyira mu ngiro ino munsi ejo bigaca vyanka bagaca babiheba. Ariko ufise ihangiro ntabanduka, ino munsi urayishyira mu ngiro, nejo ukarishira mu ngiro, nahiye ejo ukarishira mu ngiro, bigatinda bikaba ingeso muri wewe ugasanga gushira mu ngiro ijambo ry'Imana biroroshe. Intambuko igira gatanu yo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana no kugira umwihwezo wa buri munsi. Iyo ugira umwihwezo w'ingingo kanaka wafashe, biratuma iyo ngingo wama uyishira mu ngiro iminsi yose, mbere bikaguhindukira ubuzima ugasanga kurishira mu ngiro biroroshe. None aha abenshi muri mwebwe itariki imwe y'uno mwaka ntimwavuze muti muri uno mwaka wa 2026 nzokwama nkora uku nuku. Nagomba ndabibutse yuko kugira ngo ushire mu ngiro ibintu wiyemeje birasaba ko uzuragira umwihwezo. Hariho umwihwezo wa buri munsi, hariho umwihwezo wa buri ndwi, umwihwezo wa buri kwezi, hariho n'umwihwezo wa buri mwaka. Abantu bafite ibintu by'amasosiyete, amashirahamwe baragira umwihwezo wo ku kwezi, bakagira umwihwezo witwa ngo trimestriel, no kuvuga nyuma y'amezi 3, bakagira umwihwezo yuko ama objectif bari bafise batanguye iryo shirahamwe canke iyo societe yuko biriko bigenda neza, bari ku muvuduko mwiza. Bakongera bakagira umwihwezo witwa ngo semestriel, no kuvuga inyuma y'amezi 6 bakaraba ko twihaye ihangiro yuko muri uno mwaka tuzokora ibi, tukaba tugejeje umwaka hagati, eske turiko turabikora neza? Barongera bakagira n'undi mwihwezo rero umwaka uri mu guhera, bakaraba ati mbega ryahangiro twari twarihaye twararikoze? Rero n'ijambo ry'Imana niko rimeze. Reka itweho mu by'Imana tutogira uwo mwihwezo. Turakwiye rero kugira uwo mwihwezo, tugafata ijambo ry'Imana twifuza gushira mu ngiro, tukarishira mu ngiro ino munsi, tukarishira mu ngiro indwi yose, tukarishira mu ngiro amezi 3, tukarishira mu ngiro igice cy'umwaka, tukarishira mu ngiro umwaka wose. Muri ubwo buryo bwo kugira uwo mwihwezo uzosanga byoroshe gushira mu ngiro ijambo ry'Imana buri munsi utigeze usiba. Sinorangiza inyigisho nk'iyi ntaguhaye igikorwa cyo gukora. Igikorwa ca mbere ndaguhaye cyo gukora, soma ijambo ry'Imana ryanditse muri Yakobo igice ca mbere guhera ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Birumvikana ko ari amajambo makeya gusa ndaguhaye usoma. Yasoma ubunyene. Nimba udafise Bibiliya, koresha Bibiliya yo muri telefone. Nimba utaragura ino Bibiliya iyi, ja muri Play Store wandike Bibiliya, uraza kutubona Bibiliya ifoto yayo, uce uyitersharge uraza kubona ingene uyisoma biroroshe. Uza kusoma muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Iyo 30 yonyene nico gikorwa ca mbere ndaguhaye ukore ubunyene. Igikorwa kigira kabiri, fata ijambo rimwe, naho ryoba iryo wize mu minsi iheze, naho ryoba ijambo rimwe ryo muri Bibiliya uzi, canke iryo nyene usomye, urishire mu ngiro uyu munsi. Igikorwa kigira gatatu ndaguhaye cyo gukora, iryo jambo nyene uhisemo gushira mu ngiro uyu munsi, curishira mu ngiro iyi ndwi yose udasibye n'umunsi n'umwe. Kandi ku munsi uzogenda urakora umwihwezo, n'inyuma y'iyo minsi indwi uzokora umwihwezo uti mbega iri jambo ko ryambwiye ngira uku nuku nabishize mu ngiro. Inyuma y'iminsi indwi uzoce ugira uwo mwihwezo. Nimba ino video yakunezereye, iyi nyigisho ikaba yaguhimbaye, ikintu ca mbere no kubwira no gukora sabone nimba utari bwakore sabone ku buzima bw'umukristo. Cya kabiri, nkuko namara bivuga iminsi yose, no gushira muri commentaire icyagufashije kugira ngo uza kurorera ino video nyuma yawe nawe aze kwiga. Kigira gatatu no gusangiza iyi nyigisho n'abandi. Urafise abagenzi, urafise abo wifuriza gakiza,
basangiza iyi nyigisho kugira ngo twige kubaho ubuzima bukijijwe mu buzima bwa misi yose twisunze ijambo ry'Imana. Yesu Kristo abahezagire.